Mofisi, iyi niyo solution watoye yo kwiyahuza inzoga. Erega inzoga ntimara stress ahubwo irazitera. Mama, why did you make me do this? This is make me free, Mama. For really, I ain't gonna lie to you. Why did you make this? You make me do this. Mama, how come ushobora kunangira undi mugore afise undi mugabo? Uvuze ngo How come ushobora kunangira umugore afise undi mugabo mama? Mama Ariya yari afise undi mugabo. Sivyo gusa. I just found out that Ariya ntabwo ari umwana wanje. Yesterday, uwo babyaranye Ariya yari yaje ngaha kumuraba. Ahubwo je mbaye ndakubaza ikibazo. We byagenze gute kugira ngo ushobore kumushira mu rugo utamupimishije? We no kuguma paragura gusa ibyo byongereza uza kuntera stress. Ndamiriwe ku kazi, ndandushe, ndiko ndavura abantu. Ikibabaje rero ntikizi. We narakurungitse uja kwiga mu mahanga. Kandi urazi neza kuri umwana w'umuganga. None wareye kwiga iki? Jesi ndiko ndagutahura gute ushobora kwiyumvira kubana n'umugore utamupimishije hama ukagaruka kuna ko stress uvuga ivyongereza gusa. Mbeje wowe bazana utabura kuvuga icongereza wewe aho wosubizamwe wewe. Wowe umeze gute? Ufise ubwenge bungana gute bwo kubana n'umugore utamupimishije? Ahubwo uravye ngeje wowe ubuye unteye ingorane, unteye n'ivyiyumviro vyinshi. Ngo Ariya si umwana wawe. Ibyo nabonye, I don't really trust ko amaso yanje abibonye. Kenyerurere. Kenyerurere. Mama, where do I gonna hide my face for really? I don't even understand for this, Mama. Ishushanyo nzengeza he. My son, calm down. Come on, man, I can't even calm down because she been lied to me. Jewe simeze nkuko kwawe. That's just so stupid for really. I'm not gonna lie to me, Mama. You better tell me, where do I gonna have my face? My son, calm down. I can calm down, but you know, she got baby for somebody else. Not even me. We mpa umwanya muto. Nzokwereka ico ndaye gukora. Oya, uyu mwenda ndaguhaze ukora iki? Kandi afise umwana wundi mugabo. Mana, byukuri amaye bino bintu bibi. Mana, Igihe mama acikana
ibuka amarira narize igihe bitandukana na papa bamwigisha mu gasho bamushyira mu murima Mana bamucira baguherayo Mana ano mubyeyi mwihereye umugisha Mana uranarumiyeko Mana ndagiye gukira mu izina rya Yesu Kristo ndagiye gukiza kwawe kumubeko Yesu niwe Mana ugira neza niwe Mana ushoboye nta n'umwe asa nawe ndaguhamagaye Yesu Kristo ndaguhamagaye gerageza umubiri wiwe mbabuba maze akora mu mitsi mu maraso mu binure Mana umwina mugize Mana sinifuza uzuri hamwe Bueno mugize Mana bueno Mana ndazi ko wumva kandi wishura Mana sinshaka gusubira mw'ibarabara ngwino mukize karibu rero muganga Ego murakoze umurwayi none ameze gute kuva aho ndabasohoreye mukava mu bitaro hari evolution ubona bwirahatse wapi muganga ariko no gushima Imana kumbure bizoza mbega muramugaburira nibyo umurwayi nyene ni buhoro buhoro turagerageza ego hanyuma ikindi naco ndakubaza mbega nk'ubu iyo umuryamitse hari aho bishika ugasanga yihindukije muganga nukuri nariko ndakubesha uko mba ndamuryamitse niko ngaruka ndamusanga ntimuragerageza none kuza muraraba yuko mushobora kumukura hasi ngo ahagarare nukuri urabona nta n'akaguvu na kamwe afise niyo mpamvu tutakwiba turanamuhagarika kuko ntivyokunda ego nta ngorane mubandanye mumuhirya miti namwandikiye kurya nyene nabikubariye kandi muze muramugaburira kurya nyene nakubwiye mu gitondo mububuyi amasasite byo kurya vyiwe mu bifyonde vyorohe cane harimo muheze mu mugaburira nubwo afise amahirwe make yo gukira ariko turizera Imana irashobora kumukiza na cane cane nitwashobora kuronka icatumye agwaruka je ndazireza ko azokira
muganga ni ukuri ndagushimiye cyane ingene utwitayeho ni ukuri hama kuri icyo naco ndumva kigoye kubera uwo mugore arongowe ikiriri kandi arongowe n'umugabo aheruka kuva i Burayi. uwo mugabo none uramuzi? Wapi ntawe nzi. umugore nawe yitwa nde? Umugore yitwa Gakiza. Gakiza? Yego. ugereranije ameze gute, asa gute? Ni ukuri ni umugore mwiza, umugore w'inzobe mwiza, ngenda mukwereka. N'uyu muganga kumenga urakangutse, uramuzi? oya ntawenzi, gusa mbonye ari mwiza. Asha ni mwiza n'ukuri. Joba icyatumye je ndabatuma ko ngaha iwanje kugira numve ibibazo byanyu. Kandi icyo nogusaba uko wotekana ugatuza ugatsinda ishavu, kuko nutatsinda ishavu ntaco tuza kuganira nawe. Anje n'umugenzi wanje kandi nkongera nkaba marene wiwe, nico gituma naravye ibibazo vyanyu kubirekerana, mbona ko vyoteza ikibazo. Ariko nizere ko yakubwiye nyene iyo nda. Marene, ndakwemerera umuvyeyi, nico gituma nakwitavye. Kandi ndakubwiza ukuri, iyo nza kumenya ko umpamagaye uwo mukoshi uri ngaho simba nakwitavye. Bwa kwambia amatati dufitaniye n'umugore wanje ubora yazi. Ariko ntaco, kubera ko ndakubaha nk'umuvyeyi kandi nzi ico wamaze na nubu ico umaze. Reka kumbure ndakumvirize, ashobora kuba yakubwiye nyene iyo mbanya afise. Sheri Anje, nkusabe ntusubire kunkoza muri ako kanwa kawe. Atari uko no kuyanga ukambura aho wambonye. Sheri ubuvuze ni jewe. Kuko urampamagaye mw'izina ngo Anje. Mbega ndakubaza izina ufise atari Anje n'iryara? Cyangwa ushaka ko ndaguhindurira izina ndakwitwa Nyakwigendera? Kuko byose birashoboka. Uretse ndakubwira ikintu kimwe, ubu nyene no gusibanganya nkagufuta nkakumanyagura ku buryo n'ukuravye atigera amenya ko wewe wigeze kwitwa Anje. Oya nukuri ndabasavye mwumvikane mureke guterana amajambo, kuko je mbona muri ko murantera ubwoba. Yo mukoshi w'umukoshi, n'ubundi munsi ntuzusubire kumpangara jewe. Ahubwo narinzi ngo ni Imana waje kubwira ibibazo byawe. Sheri ndagusubiriyemo, ino mbanyi wibuke ko ari umuhungu, kandi izina wamuhaye wibuke ko iryawe ririmo. Ibyishimo tumaranye umwaka urenga,
ubimare mu kanya gato. Umugabo wanje ntuze usubire. Umugabo wawe ninde? Ninde umugabo wiwawe? Ange, unyubahe kuko naje ndakubaha ugasubira kumwitwa amazina yose uzi ko twaba twigeze kwitana, nzokumerera nabi. Umbiriza ikindi kintu nacyo utaruzi. Ndaba ikindi kintu nacyo utaruzi. Uzuhirahire uvyara umwana tudasa. Urambona? Ndaba neza iyi sura yiwanje. Uvyara umwana abuze nubona ikintu na kimwe, amatama nkaya, isura nk'iyi, abuze n'ikintu na kimwe, niho uzoca umenya uwo ndiwe. Nicumva amakuru ko wabyaye, nta kindi kintu kizoba kinzanye. Uzuhirahire uvyara umwana tudasa. Ku bitaro nzomanza ndaba kira kintu akaburunguku kandi ndaba amatama twara yayi wanje n'ibinyinshi byinshi n'amenyo n'ururimi nzoraba. Ndazi ko tuzomenyanye niyo nda. Ari wiwanje nzomumenye, atari wiwanje nzomumenye. Nzotuma ndonde n'abantu bamfashe gucunguriya neza, tuzomenye. Hamwe sanze mu byo naravye byose mbuze muri kimenyetso na kimwe kinyereka ko uwo mwana jewe nawe dusa. Kwari wiwanje uzoca umenya uyitwara iyo nda n'uwo mwanya wawe, uzoca umenya utwara umwana wawe. Ariko ico numenya coco nzoca ndabahindura umucopo canke ndabahindura ijare canke rago bishobotse. Seri, ndakwinginze mbabarira basi. Nivyo amakosa narayakoze, ariko ngezaho ndababaye. Subiza kwa rukundo rwa mbere basi. Subiza vya vyinshi nababaranye n'umwana wawe. Mahirwe basi bihakanya umwana mfise n'ubuhawe, ndagusavye. Ndakubwira Sahiri, ndakubonye nari ndakunyotewe. Bimwe nakubwira ako Imana ishimwe ko naduhuje. Mbere sasa ndakubwira wese ko mwe n'abanyamazi imisagwaye, kandi kuri ibyo intambara iri hagati ya wewe na mwene wanyu, ibyo je sishaka kubimbarira. Uherura mwanya nino saha intambara ihera. Sahiri, wese ko mwe n'abanyamazi imisagwaye, mwene wanyu ntahaguruka, mwene wanyu ntajya, mwene wanyu ntavuga, nta kintu na kimwe ashobora kwifasha. Kumwoza ni jewe, kumugaburira ni jewe, kila kintu cose. Aho Gasahiri, umva bidateye isoni noza mwene wanyu ndi umumama nawe uhari, ata kintu na kimwe uvuga ngo uriko urakoresha gufatira. Ndesha Sahiri ndagutera inkuru. Ubu nyene mwino saha ikintu ca mbere nkeneye ko ndagutwara kwa Mungu yupo
ugende umunyakire uze uramfasha akazi umugaburire umwoze reka nyine mufashe byose kuko nta kintu na kimwe yishoboje reka ndakubwira warutwe yabaye pararize tanti singiye gukoresha ibintu uri kuravuga birumvikana ariko ku rundi ruhande ubwenge bw'uwanje buriko buricanganya bivanye n'amajambo uri kurambwira wagaragaje kunyumvisha yuko buri ntambara yose iri hagati yanje na mukuru wanje mungu yuko uyizi none gatanti nimba uyizi vyaguhereye kugira ngo utere intambwe uzonsabe nongere nsubire muri rugo rwiwe ndakwingenza sinkeneye umuvumo uvuye kuri we tantine kuko iyo mutuvumwe birafata kandi tukabona ubuzima bugenda nabi sinkeneye umuvumo uvuye kuri mama canke papa barya n'abavyeyi niyo mana ya kabiri twubaha tunashobora no guhangara ikindi cya gatatu sinkeneye amajambo azovugwa mu muryango bivuye kuri mukuru wanje ivyo yakoze ni byinshi sinkeneye gusubira mu buzima nk'ubwo nabayemo wakoze kuza kundondera kugira ngo nshikirize iyo nkuru yuko mwene wacu agwaye ariko inyishu ndaguhaye kuri ico kibazo wambajije niyi igenda ubwira abagutumye yuko nakunaniye ugira umunsi mwiza Saidi garuka hano ingo tubiyage ndakwingenza ugaruka ariko gatante wombwira gute ko zino shaka kuja mu rugo rwiwe ni gute unyumvise ko zino shaka mu rugo rwiwe mugesera ni kangahe je nagiyeyo singo amahoro sifungure sifatwe neza utagenda kandi muri iryo rugo uriko uza kumbwira ibiki fana basi ndakelewe nukurize niko nakubwira nyumviriza neza nagiye muri iryo rugo nzi yuko mbunze ubona nise ku mugore tw'abantu nagiye muri iryo rugo nzi yuko ngiye mu muryango byose ashobora kubaho neza ariko nta kintu kigeze gihinduka yambwiye ngo ndamubyare ko ari ingumba nayo makuru utazi mu muryango nayo makuru utazi wewe uko ujya mu ngumba atabyara yaramutenda ndamubyarira ndabyanze ko nshoboye kose n'umugongo uruguruka ariko uno munsi ibyo ngorera bizi yankoreye mu ishyamba bagira ngo banyice ampambeyo ngo mukasumbye amahera ibyo ni kingaho kurambwira wewe ara Saidi umeze ndakubwira cyo ndi nyogosenge kandi nyogosenge ni nka so wawe aya majambo ndiko ndakubwirira hano suko nanjye ntababaye suko nanjye ntarushe mbiriza ikivyo byose mwarabivuganye kandi mwarabyemeranyije none gasayi wo kwa mwemere kuja kumuvyarira kubera ko toja kumugwaza ubwo n'ubunyina wadahumva apfuye sinzazi kwa Mungu wowe genda umugwaze muri minota ntituzi ko azobandanya abaho kuko nzi kukubwira nta kintu na kimwe ntajya ntanywa nta kintu na kimwe yihereza ariko gasahiri akantu gatonya gato cyane kabaho ko kunanira kugenda gufasha mwene wanyu basi ku munota wanyu basi akazopfa yaranaguhariye basi byageze mwagiraniye gasahiri ariko Imana ishimwe yarakwishishije ariko ntiwapfuye Imana yarabikoze kuko nawe wazitworengako utokarenga kako kantu basi ukagenda kumugwaza bimwe gusa ndakwinginze mwana wanje ndakwinginze n'ukuri ko nanjye ndarusha wibuke kuva mukiri abana ati ndiko ndahangayika ndakwinginze mwana wanje ndakwinginze unyakire bazi ashobora gufata n'iminsi ibiri ihetse none iyo minsi ibiri ukibaza akakubona kubona arabona bimunanira kuvuga rimwe gusa rimwe ndakwinginze nta kindi gisaba nzasubira kugusaba usibye iki cyonyine uzoba ukoze mwana wanje Mofisi burya rero hari ikintu namenye uyu munsi umurwayi w'iwanje ndiko ndavura kandi ndiko ndakurikirana burya niwe muriko murapfa umugore ngomba rero kugusaba ikintu
kandi ucumve kandi untegere nka mama wawe. Ndabizi muri no minsi urashavuye, ndabizi we nturi kurantahura ku byo nakoze byose, ariko narakubariye aho duheruka kuyaga ni umpe umwanya ngiye gutora solution. Solution rero natoye niyi, ntega amatwi kandi nyumvirize. Ndakumva. I listen to you, mama. Ujya mugabo muri ko murapfa umugore kugira ngo akire kandi amere neza, nuko ategerezwa kusubirana umugore wiwe n'umwana wiwe.